usanga naho kandi usanga nawe ukaje. Ikintu nyamukuru nshaka kukubarira ni kugusaba imbazi bivanye nihenze imbabazi nyine nkamutera inda byaserye mana sha narizi Imana ngo nkunda ngo ndumupagani Imana kumbe bwabo ndavyeme ni jewe muntu ukunda kurusha abandi bose ye Mana yanje we Imana irankunda muni Imana irankunda. Thank you so much. Kuvyana nanje rero kandi n'umwako kuri vraiment wenda nabivuze nyine shamwe nyine ikinyabufura gike ariko pe nawe ntabwo byari byiza gose pe bisa kuvyana nanje kandi n'umwako ntabwo byari byiza musa nyine kugiye oya ntugende nibirahera nabundi ntaba usimbutiyemo indire yavuye he nyene sibizi ko je nkunda abana cyane yavuye he n'ubundi nganagiye gusoma ndakujanira nyene bisa So hello guys, muraho meze neza, tuzere ko meze neza uko biri kose nako turaho turashima Imana. Ego ikintu nyamukuru kinzanye hano ni prank. Ayiruka mwarabonye prank stone yankoze byamfashe vraiment iramfata pe na sinabonye nashaka kwijana tugire kimwe ku kindi. So revye nashaka kumubwira sindamubwira ku muntu ariko nshaka ndavyandike iri hamwe nanje kumana nanje kugira uze kumva ibintu nashaka kumubwira nibiki. So bino kwimana itagufashe sindasubira gukora plan. Gusa ndazi iragufata tu ukuntu ukunda abana. Hey guys, umwana ndero ngomivyo bishaka kuvuga nibiki gusa ndazi ko nawe aho uri gutungura be hey be qu'est-ce qu'il y a? Tufa meze neza. Reka ndakwiza umwana. Yo, what's up, true, bro? You okay, buddy? You okay? You okay? Be. Rero. Hari ikintu nshaka kubwira. Be reka kwidekesha cyane ndiko ndateka hanze koresha umwanya wo. Ndako umviriza rero, umviriza. Cyo kintu nshaka kubwira. Nabonye ninakikubwira amaso myandi simba nkanda gihera. Gusa rero biza bintu byawe umaze imisi uyanyishije biryo biki biza gukiza za bintu zo kumuciraciragura utereka mate mu kanwa. Sawa nabaye bwandike kubwibyo usaba kubyisomera. Be ikintu nyamukuru nshaka kukubarira ni kugusaba imbazi bivanye nihenze imbabazi niko gusaba imbabazi bivanye n'ivyo nakubariye mu minsi iheze ko nibungenze n'ukuri ntivyari ivyo. Narakobereje irya test wabonye ikakwereka ko ari ivyo nafashe energy shiramwo
kajya ga test gashaka kwereka ko ufise inda kubw'ivyo sorry. Sorry. Ça c'est Byasariye nyene tuyigure energie dupime uraba. Nakwiga kwaretse tukabishira no kuri media. Nebe. Kandi uzi neza ko kuri Sengaa atabuhimbiri twigera dupostinga. Wewe n'ibyo bintu abikoze ntabizi sivyo. Kandi hageze ndagusha ndabwiraho ngo kwari kubesha. Ndakubwira numvire aho ndaguca ugenda kubwira byantwaye umwanya. Sorry. Nimba ari ikintu kibi maze gukora mu buzima bwanjye rero ni iki ko je kongera kandi kubyarana nawe byari kuba mu bintu bya mbere byari kumbangamira nimba tandufise thank you ukubise ushaka kurira ndake ega nta mwakurenze nko kongera kandi kubyarana nawe bisa rero umwaku nuko bisigura ko namuna rugo inure oya mone vraiment wowe ni muhezagiro urumva kuvyana naje wigira kabiri no mwako nukuri ryari nikosa musanze kandi gase dupize n'imana gukorera ashaka kugira ngo nyine ni wisantalize kugira ngo tutibaza ngo biki n'ibiki nyine ariko byumve pejewe nta kantu na gato yanigeze numvamwe yuko nyine cyangwa kwita ubibane ibintu kujya mwaguma ni ako gamana kuki waretse rikosa nkingira nkarikora vrai nyine nkamutera inda byaserye Mana narizi Imana ngo nkunda ngo ndumupagani Imana kume bwabo ndavyeme ni jewe muntu ukunda kurusha abandi bose ye Imana yanje we Imana irankunda ni Imana irankunda twari tuzi ko ugiye kubona urundi mwana azora gutesha umutwe kuyo tuzatuganira tuvuga ati ngo agati ya muntu na trufu ngukundane ibaze kandi ibintu biri mu bintu bya mbere nankaga aho kuboko umaze kuma ngo wateye inda karizi neza yuko nyene ukagwayo watingana abundi buhinga. Thank you so much. Kuvyana nanje rero kandi n'umwako. Kuri vraiment. Wenda nabivuze nyine shamwe nyine ikinyabufura gike ariko pe nawe ntabwo byari byiza gwe bisa. Kuvyana nanje rero kandi n'umwako. Ntabwo byari byiza musa nyine kugiye. Oya ntugende nibirahera. Bisigura ko bisandi uzogenda kuvyana nawe atari. Ivyo nawe vyivugiye. Oya kuvyarana nawe we kandi. Je n'ubundi bera nizeza neza yuko Imana yameje imbuto y'umwana umwe yo muntu. Sawa. Si nyene yarutabasha kwandikamo ibi nibaza ngo biraza kumbabaza kumbe akubise ushaka kurira. Kuvyana kandi na jewe n'umwako. Oya wenda nabivuganye urukura. Okay sawa. Narinzi ko ari prank ndaguteye mugabo merci beaucoup. N'umwako. N'umwako nyene yifata ko ari umwako. Sivyo? Munini bikyo. Ibikiwe n'umwana. Bisa. Ubona ndugira ndazamukubita nakubwiye yari prank nashaka ndabinge ndubifata mu gusa. Merci beaucoup vyana jewe n'umwako. Nundi bifate ko ari umwako nubwo byo indasikino banyegeza sivyo. N'umwako nyene uzufate ko atari gwawe. None be. Ni biki? Yambisa. Kuvyana jewe n'umwako. Ndekana kubika kimerero be. Abona uri umugore wanje. Saza ko uri umugore wanje. Ndakuzi gwera kuntu gushika ku mushatsi. Urabona? Sasa rero ufise ukuntu umbwira mw'ibintu. Kandi wewe ndakwizi ko uri mishinzi yanje. Uwo uri ishinzi yanje. Ngora bikoze kugira ngo ubone ngo yuko ngo nshimishe. Nabundi ntabona ufise imbutiyemo. Indire yavuye he? Nyene. Sibizi ko je nkunda abana cyane. Yavuye he? Nubundi nganagiye gusoma ndakujanira. Nyene. Mbisa. Umva kwanza. Ufise imbutiyemo. Umva kwanza. Nta cyo muvyanka. Banza umve kwanza ngo nasagira. Nasagira. Reka ivyo bintu n'umwana reka umwana ngo kuvyana je kandi n'umwako. Wenda nayivuganye yani kinyabufura gike kubera ko ubundi nenda bizi yuko sawa n'umwako nzovyara umwana ntasazobagira sivyo uju mana yacu abyo ndo nkaronda guhungira ubunyana gutunda guhungana kuri kwimana he taseri kuvyana jewe n'umwako ambisa ufise imbuti imwe urumva nagiye gusuma rinda burese gatoye incuro ya mbere umbwira ko ufise inda warafashe urandika uca ubishira ku musego nakajya gapima ubijyanye kajya anya kandi naranaje ndaguca ko muri salon ni wanavuga ndinza ndagasanga ngaha anya none je nibaza nti
ni gute cycy yombarira ibi bintu kuri uno mwanya, ni gute cycy yombarira bino bintu kuri uyu mwanya akavyandika kwa kuntu nyene yabimenyesheje ariko agaca haguma rero agaca haguma. Sasa rero aho gatifeti yangu wewe agapre kubera ko nubwo uzi no gusetinga phone baziko nayo kuyobora cyangwa gatero byanga bikundashaka kugira ngo ndagukarire nyene ibintu nk'ivyonya cyashaka ati reka rero ndabitwara gutandukana uko ngene wari ubishaka none ngene ndayizinye none ngene ndayizinye genda izinde kwiko nayibona akako biri kose n'umwabo oya oya ahubwo nyene preke nivyo wayiteguye wewe ariko je ndayigarurira oya nyene je nta muntu yofa kumpina uko biri kose mugabe iryo jambo wavuze yego n'umwaku ofise imbuto imwe wowe ntushaka kuvyana na jewe basi nkuko Imana kabikura mu mutwe bisanga kare byari niko byari no jera nawe ndavyumva bavuga ati ngo amaprenge ngo bituma abantu baratanduka be uvirize jera ko ari prank cyashaka kuguprankinga nanje barahoja pranking you know gusa nubwo washatse kumprankinga nkuko babivuga ibijambo uvuze birashisha none n'ubundi ga pranking nyene ugomba kuvuga ibijambo nyene bitandukanye by'umuntu akeneye kumva dore babi kandi ngo saga naho kaje saga naho mo kandi usanga naho kaje ara ya ine prank ya no potse